Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho biboneka neza ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD gutwara igihugu byamaze kubananira, none bakaba bari gushakira ibyaha ku banyagihugu. Icyaha gishasha mu Burundi, abatondera igitoro bacafuza igihugu. Iki ni icyaha gishasha ariko biboneka neza ko abatwara igihugu c'u Burundi gutwara Uburundi byamaze kubananira, none bakaba bari gushakira impamvu ku banyagihugu bato bato kubera ingorane zihambaye cane kandi ziteye ubwoba ziriko ziribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvuga ko byanze bikunze iyi ntwaro ya CNDD-FDD abarundi bari bakwiye kwisezerera kuko byacyo iriko iramarira abanyagihugu bato bato. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane ari kuvugwa mu mutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yiketse ko umwanya uwari wose bashobora kumutembagaza ku butegetsi, none akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigereze abasoda, amaze abahe amabwiriza bagomba kugenderaho kandi abahe gahunda bagomba kugenderaho. Ariko amakuru adushikira ava mu nzego z'umutekano cane cane ava mu basoda b'u Burundi aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yakoze ari ugusambura igisoda c'u Burundi, akaba ariyo mpamvu abasoda ubwabo aribo bagiye kumutembagaza ku butegetsi, naho ari gukora ibishoboka byose kugira ngo agarure igihugu ku murongo. Ariko biraboneka neza ko byanga bikunda byamunaniye, kandi biraboneka neza ko abasoda kubera ukuntu yasambuye igisoda c'u Burundi aribo bashobora kumwihora bakamukura ku butegetsi, kuko bavuga ko ataco ariko arabafasha, kandi bakavuga ko yakoze amakosa ahambaye cane kandi ateye ubwoba arimwo gusambura igisoda c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu nawe amaze iminsi agendera ibisata bitandukanye by'abasirikare kugira ngo arebe ko yabagarura ku murongo, ariko benshi bakavuga ko amaze gukora amakosa akomeye cane abasoda b'u Burundi badashobora kwihanganira. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi binyegeje mu ngendo umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ariko arakorera mu bisata bitandukanye by'umutekano, aho ari kujya mu basoda ndetse n'abapolisi. Byose nyine twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wecu ubusabwa nta kindi, ukunda amakuru n'ibiganiro ukaba utarapyonda kuri sabone, pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Icyaha gishasha mu Burundi, abatondera igitoro bacafuza igihugu c'u Burundi. Nta kintu coroshe mu Burundi nko kwitwa umwansi w'igihugu. Kuva mu ndwi iheze harafashwe amategeko adasanzwe. Kuva ubu kirazira kuja gutondera igitoro kuri sitasiyo. Aho ni mu gihe hari imodoka zahora zirara ku bunywero bw'ibitoro mu kurindira ko coboneka zikaronka. Ubu imodoka isanzwe kuri sitasiyo irindiriye igitoro bayitoza amande, aho naho batayikuyeho imparati yayo. Amategeko mashasha ava mu gipolisi avuga ko ikizira kuja ku bunywero bw'ibitoro udafise amakuru ko cabonetse. Ayo mategeko avuga kandi ko kizira gukura imodoka muhira udafise igitoro kigusubiza inyuma. Aho ngo ni kugira imodoka ntihave ikamira mu nzira ngo ice ihaguma ako kanya. Utonda imirongo bicafuza igihugu. Insiguro y'ayo mategeko y'agataraboneka ngo nuko imirongo y'imiduga itondeye igitoro icafuza ishusho y'u Burundi. Ubu rero umuntu atondeye igitoro aba acavuje u Burundi kandi aba ahindutse umwansi w'igihugu. Nukumwivuna.
aho leta itagishoboye gutanga ibyankenerwa mu Burundi yo kwemeza ko iriko irica igihugu irahindukije amakosa. Urondera igitoro niwe mubi kurusha abanga kugitanga ndetse n'abadakora ibishoboka byose kugira ngo kiboneke. Biratangaje ingene abatwara Uburundi batora umuti w'ibibazo. Batanguye bagereza amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ko yonona ishusho y'Uburundi mu kuvuga abicwa, abanyuruzwa, abahohoterwa, abapfungiwe ubusa. Kuko abategetsi ikosa si ukunyuruza abantu bakaburwa irengero. Ikosa ni ukwerekana ko hari abantu banyuruzwa mu gihugu c'u Burundi. Ikosa ni ugupfungira abantu ubusa. Ikosa si ukwerekana ko hari abapfungiwe ubusa. Ubu naho bitandukiriye igitoro. Ikibi si uko igitoro kibura mu Burundi, ikibi ni ukukirondera kubyerekana no kuvuga ko cyabuze. Ejo kumbure icaha kizoba ico gutondera isukari, ibisi, amakara n'ibindi. Ikibi ni ukuvuga ko intwaro inaniwe gutunganiriza abarundi. Ikibi si ugusonza. Ikibi mu Burundi ni ukuvuga ko ushonje. Ikibi si uko abategetsi ari abasuma bigungirako. Ibyokijije abarundi ikibi ni ukubivuga. Turiko turaja he ga Barundi ko mbona abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD babandanije kwica igihugu c'u Burundi. Rwagasore ati nshaka ko atanumwe yogirirwa nabi. Nshaka ko leta yoba umuvyeyi uhumuriza bose akabakingira. Ariko ari nka hamwe agarutse yokwicwa n'agahinda. Ukomeze uruhuke amahoro Rwagasore, ntuzibagirwa mu mitima y'abarundi. Abantu bariko baravuga ko igitoro cabuze ngaha mu gihugu c'u Burundi nimushaka mwiturize, kuko iyi leta ataco ifise yakora kandi biraboneka neza ko yananiwe. Ariko ikibabaje nuko abarundi batava mu gacerere ngo barwanye iyi leta y'agahotoro imaze igihe ipfukamye mu nda abarundi. Urabona ngo baragumya bidoga ngo igitoro cabuze, bakumva umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca avuze ko atagitoro kizaboneka mu gihugu. None mwe mwaranumye aho kugira ngo muhaguruke murwanye iyi leta y'agahotoro. Nimwihorere nimo udashaka kwikura ko intwaro mbi. Ibi ni bimwe mu byatangajwe n'umunywanyi wacu avuga ko ababazwa no kumva abanyagihugu batari bake bagumya bataka ngo igitoro cyarabuze mu gihe na leta yamaze guhakana ko atanyishu ifise, ariko ntibakore ibishoboka byose kugira ngo bitabare. Ngiyi insiguro nziza isigura impamvu ari nabo nyine bateye ajya magrenade mu buntu ngo bababuze kuja gutondera amabisi, kuko nabyo biri mu byerekana ingene igitoro cabuze, biri mu byerekana ingene abishe igihugu kigeze muri zeru nimba atari muri mwe. Sherekana intwaro ifise abategetsi batagira icyo bazi gukora kandi abategetsi batazi icyo bakora. Ibi nibyo byerekana nyine ko igihugu c'u Burundi cyapfuye. Ibi nibyo byerekana ko ya Edeni Ndayishimiye yavugaga rwose atari Edeni, ahubwo ari ibintu bitangaje biriko biraba mu gihugu ciza c'u Burundi biteye ubwoba, byerekana ko iyi ntwaro yamaze kunanirwa. Dukwiye indongozi nshasha itava mu mugambwe CNDD-FDD igashinga leta itahura ko kuba umuntu ari bwo buntu, kugira umwe wese amenye ko mugenzi we afise ico amumariye mu butandukane bwacu, kugira habe mbere n'imigenderanire myiza n'abandi. Kumbure byogira ico bifashije mu kugerageza gutora umuti w'ibibazo nyamukuru bihanze igihugu c'u Burundi. Kuva na kera narindi ubutwara mu gihe byanse ko atagutunganiriza no kuronsa abo atwara ibyo bifuza, haraheza agakinjura atarabashikanayo rwose. Birababaje kandi birateye ubwoba. Iyi leta ni iki irindiriye ko atamabi itakoreye abarundi? Nimba ari uko igitoro no gutanga adresi baze bakidusanga muhira, isukari, amayinite ya rigedezo, bisi zidusanga no mu muhira, kugira tubone ko twitayeho, idashaka ko tugirira ibyago ku mirongo. Ibi nibyo nyine abanyagihugu batandukanye basaba. Asha baratwanga abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD, nuko abarundi tutabibona ngo tubikureho hakiri kare. Ni byose ni umukombozi byose ni Ndayishimiye wabidugije igihe avuga ko agiye kwifatira mu minwe ikibazo cy'igitoro. Akimara kugifata mu minwe bose byarabonetse ko yagifashe mu minwe, naho yabivuze abarundi bagakoma amashi bazi ko agiye kugifata mu minwe ngo akibahe, ariko yagifashe mu minwe arakigumana
akaba ariyo mpamvu aka kanya abarundi barengewe n'ibiriko biraba mu gihugu kandi bakaba barengewe n'ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ariko ikibabaje nuko badafatana mu nda kugira ngo barwanye iyi ntwaro y'agahotoro ntwaro imaze igihe kitari gito ipfukamye mu nda abarundi kuko biboneka neza ko igihugu cy'u Burundi cyapfuye ku rugero rukomeye cyane abatari bake bakavuga ko byanga byakunda iyi leta yari ikwiye gukora ibishoboka byose igatanga kuko byaramaze kuboneka neza ko gutunganiriza bose byamaze kubata ku kazi kandi byaramaze kuboneka ko ataciza babikiye abarundi uretse kugumya babapfungira ubusa abandi bakabakorera amabi atagira izina abatishwe bagahunga abandi bakabayeho babundabunda kubera ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Tuve kuri ayo makuru ababaje kandi ateye ubwoba arabana n'ibyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko barakorera abarundi tubandanirize ku makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho Ndikumana yavuze ibintu bitangaje ariko bishobora gufasha igihugu cy'u Burundi kuva mu kaga kirimo uno munsi. Abanyagihugu bari bakwiye kwigishwa inama imbere y'uko leta itora amafaranga ikoresha buri mwaka kandi bari bakwiye kumenyeshwa ko ayo mafaranga aba ariko arakora mu gushira ku mugaragaro imigambi iba yashizwe imbere ndetse n'uko iba iriko irarangurwa. Ibyo ni byashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo parisemu. Hari kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu 2024 mu kiganiro n'abamenyeshamakuru Faustin Ndikumana amenyesha ko Burundi bufise amanota abusa mu bijanye no guha ikibanza abanyagihugu mu itorwa y'amafaranga ndetse no kumenyeshwa canke kuronka amakuru yerekeye iby'ubutunzi. Faustin Ndikumana asaba abashikirangaji kuza gusigura ubwabo imigambi baba barashize imbere mu nama nshingamateka ndetse akerekekana ibyakozwe biba biboneka buri mwaka mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi bageti porogaramu. Faustin Ndikumana asaba kandi leta gutegura amahera ikoresha mu kwisunga ibyakenerwa biba byihuta kurusha ibindi. Ku bwanyu mubona ko leta itamaze kunanirwa ko idatanga imihoho akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko byanga byakunda igikenewe ari ukwikuraho iyi ntwaro ya CNDD-FDD kuko ntaco iriko irafasha abenegihugu bato bato kandi bikaba biboneka neza ko aho kugira ngo bakize igihugu bariko baragita mu manga ikomeye cane. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo iyi ntwaro isezererwe. Tuve kuri aya amakuru yacu tabananize ku makuru arabana n'umutekano aho amakuru adushikira ava mu ntangazangabo z'u Burundi adahumuriza aho abasoda batari bake babashije kuvugana na Shiramatsiko TV baduhaye ibyumviro bitandukanye bakavuga ko naho Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abagendere abereke ko bari kumwe ariko mu by'ukuri batari kumwe ahubwo ko ari gukora amakosa akomeye cyane kandi ko ibyo yakoze byamaze kurengera abasoda batari bake. Ibi bakaba bivuze nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi agirisha inama abari mu gisata cy'umutekano aho yibanda ku basoda ndetse n'abapolisi ariko byose bikaba bifise icyo binyegeje kandi giteye ubwoba. Hakaba hari amakuru avuga ko haragarwe k'abasirikare kitegura gukura abarundi ku gakano Perezida Evariste Ndayishimiye. Ako karwi kakaba karababajwe cyane n'amakosa akomeye cyane yakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye aho yahisemo kurungika abana b'u Burundi gupfira muri Kongo abandi akabakorera ibya furambi abafashwe mpiri na M23 akabahakana ko atari abasoda b'igihugu n'ubu akaba ari bagiye gukwiza umwaka barafashwe na M23 ariko leta yabo ikaba ataco iriko irakora ngo ibagaruze. Ibi bikaba byarashavuje abasoda batari bakeya babona ko byanga byakunda Ndayishimiye naho yaje ku butegetsi akabongera umushahara ariko ko mu by'ukuri ataciza abifuriza akaba ariyo mpamvu ashaka kumukura ku butegetsi bakoranye n'abanyagihugu. Ibi byose nyine bikaba byarashikiye Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ariyo mpamvu ariko arazenguruka mu turere dutandukanye twa gisirikare ndetse na gipolisi kugira ngo arabe uko icyuka cyifashe ariko nanone abaduhaye amakuru bakavuga ko ibyo yigira byose n'ubundi bamutembagaza ku butegetsi kuko ntaco ariko arafasha abenegihugu kandi ko yamaze kumuhemuka cyane
aho benshi basigaye bamufata nk'umwansi w'igihugu kubera ibikorwa bigayitse kandi biteye isoni amaze igihe akorera abasoda b'u Burundi ndetse n'abanyagihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, wewe usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.